turazi yuko muri benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu RENAPE-BURUNDI ibicishije kuri Radio Kugira, Radio RÉVEIL, la voix de la justice. Muradukurikirana muri mu gihugu hagati canke hakurya y'imbibe zacu, aho amajwi yacu abashikira 5 kuri 5 avuye muri Afrika y'ubuseruko. Uyu munsi igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa 5 mwaka wa 2023 twatewe iteka n'umutumire aza kubidondora, tukaba twashimye kugaruka kwimaze iminsi bivugwa cyane cyane kubiza gutesha agaciro ibikorwa bimwe birakogwa n'umugwi CVR mu kurondera ukuri ku vyabaye mu mwaka wa 1972 imbere n'inyuma yaho. Uyu munsi ubuza kuza mu kiganiro cacu tuza kugaruka ku vyashikirijwe n'uwitwa Simon KURURU. Simon KURURU akaba yavutse igenekezo rya 5 ukwezi kwa 12 1951 imugongo, aho akaba ari muri Bujumbura Rural. Simon KURURU akaba yarabaye umumenyesha makuru, mu nyuma aza kuba directeur chargé de l'information à la radio nationale hari mu 1979 gushika 1985. Inyuma yaho yarabaye na president wa CNC aho hari mu mwaka wa 1995 gushika mu mwaka wa 1997. Ubu akavuga yuko ari umwigisha wa kaminuza. Mu kiganiro kigira kabiri tuzogaruka ku mwungere wa diocese ya Bururi azwe ku izina rya Salvatore Nikitegetse kuvyo yashikirije mu nkuka yo kwibuka abo bita abamaratiri bibuta hari genekerezo rya 30 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2023. Mu kiganiro kigira gatatu tuzogaruka kuwitwa Evariste Ngayimenda kuvyo yashikirije kuri BBC ku genekerezo rya 6 ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2023 yishura kuvyashikirijwe na komise azwi ku izina rya Aloise Batungwa nayo asanzwe akora mu mugwi jejwe kuri no kunywanisha. Mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wa BBC ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2023, ico kiganiro kikaba cari kiremeshejwe na Jacques Niyitegeka. Mu kiganiro kigira 4 tuzogaruka kuvyo uwitwa Gracien Rukindikiza nawe nyene yashikirije kuri BBC asa n'uza kwishura kuvyavuzwe muri ico kiganiro nyene cakozwe ku igenekezo rya 29 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2023, aho akaba yari mwagira reaction hari ku igenekezo rya 6 ukwezi kwa 5 mwaka wa 2023. Kiganiro ca nyuma arico kigira 5 tuzogaruka kuvyo uwitwa Zeno nimubona wo muri Parena yashikirije kubijanye nuko ngo bokubaka monument yitiriwe umuhisi Jean Baptiste Bagaza ngo kuvyo yakoreye igihugu. Kuri plateau turi kumwe na Frederic Nzeyimana, tukaba twamwakuye nk'umuhinga kugira agica ashikirije kuvyavuzwe n'uwo Simon KURURU hari genekerezo rya 2026 kwezi kwa 4 2023 mu kiganiro cari kiremeshejwe n'umugwi CVR kubijanye na Mayimurere ku ntwaro ya Michel Micombero. Abo mwana nje ndakugabira wanogenda ndakugabiye. Frederic Nzeyimana warakurikiranye ivyashikirijwe n'uwo yitwa Simon KURURU, wabanza ukidondora abimwe baratwumviriza hama tugaruke kuvyo yashikirije. Yego cyane murakoze kumva ijambo. Nitwa Frederic Nzeyimana, vuka musongati mu Rutana, tumwigisha ndumuhinga n'umushakashatsi mu vyigwa vya anthropologie du Burundi, kaba nahoze nigisha ku ishure kaminuza y'u Burundi mu kigabane ca langue et littérature africaine et sciences humaines. Kaba naragize ubushakashatsi bwinshi ku biraba ivyabaye nyine mu 2022 n'ingene Burundi bwashitse kuri ico kigabane. Nakurikiranye n'ivyavuzwe na Simon KURURU, biganiro vyabaye muri CVR. Nezera gose ushobora gutanga umuco n'ishu kuvyo ndavyibaza. Urakoze cyane Frederic Nzeyimana, warumvirije amajambo yashikirijwe n'uwo Simon KURURU, reka tuanze tuyasubizemwo muyumvirize. Pour moi nimushobora kuvuga ngo muzogira une commission vérité et réconciliation tant que abahutu n'abatutsi bazogira bati arrêtez plus jamais ça. Donc il faut que on reconnaisse tudahisha ko hariho abahutu bateguye ibintu ntibakoreye abahutu bose bakagira ishano, ko hariho abatutsi bakoze ishano.
tukabatuma urutoki ikintu cyarabaye, ikintu kibi cyarabaye mu Burundi kuva le 29 avril 1972. Hapfuye abatutsi, hapfuye n'abahutu. Ndoye muri témoignage, umuhutu w'iwacu ntabwagara dativa, umugore we aracyariho. Le 29 avril, témoignage yatanzwe na Bango dans un journal belge. Baramuhamagaye wa muhutu we, ehetema abatutsi. Barabwira ngo ya le chef de rebelle achavuga ngo tumwice, baramurasara muhusha, baratiwa mugabo baramwasheva. Le 29 avril, ça c'est rapporté dans un journal classé. Ils ont des faits udashobora kugira. Donc le 29 avril harabaye ibintu bibi. Kuza kutubwira ngo Micombero était avec les mureristes. Donc yari kuko considérer que Micombero le 29 avril 72 yarapfuye hajya kuri monument du soldat inconnu. Kuko yatumye ces officiers d'ordonnance kuja kuraba ko soirée yari yateguwe muri messe, kuja kuraba uko vyifashe. Micombero yagendera mu kavewe, ntiyagenda ari protege nkuko aba president bo mu Burundi bari protege. Yagenda mu kavewe. Ces officiers d'ordonnance bagiye niho babafatiye ama cocktail molotov ibiki niho bapfiriye. Je doute rero mu byavuzwe la sévère. Je vais parler ndigisha quand même na jewe no mwarimu. Revoyez votre copie. Sinon ituzovyemera ivyo muvuga. Igihe mubaza des témoignages aussi importants sur des chauffeurs, une source unique. Simbananiye ni mulele yanda nashibura abo bose niba mulele abo bose barahemutse. Igitabo c'ibinyoma catanze inyishu kuvyo wakoreye igihugu. Imana iraguhinyuje, umuvumo mwarakamatanye, uzovyishura. Badata bariko barajandajanda mwijuru, ni barazaro uzosha, uzorurumba barorera, nta mazi bazoguha. Baratinya ko uhembutse wohava usubira kubapakira ubajana inyambeho. Wishe umwami Karori ubanje kumuhenda ngo nasubirire se. Igifata mbeba nyene yemeye gupakirwa mu ndege, haza harimo murere Simbananiye. Twaguhinyuye kera tubura aho tuvugira, kuko umuhima akingira uwundi. Ubu winyegeje inyuma ya Bibiliya. Sauli, Sauli we umporiki, ubu urashaje. Waratahuye ko ubwoko budahona kuko ari ubw'Imana. Uricuza, uricara ukicurika. Isi yarakwagiye, wariye Uburundi mvanda, bugiye kukurya imvi. Wari uzi ko uzopfa monima ukubakirwa. Wapi ngo bazovuga ko watanze ihibambewe, bazovuga ngo ca gisizi imwe Simbananiye caturitse. Imva yawe izoba iboshwe, handitse ko ngo nguyu umumenja yateye urwanko mu gihugu, yisha abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ashi natembe natembe, niharabaye ntihazosubire, ntawe uzogukumbura. Yari Amida Ntahomvukiye, ijwi ry'imfuvyi. Nibaza yuko mwumvise ivyo yashikirije avuga yuko umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 imbere n'inyuma yaho yuko hishwe abo mu bwoko bwose. Frederic Nzeyimana nk'umuhinga mu vya anthropology mwe mu bivuga kwiki? Nk'umuhinga mu vyigwa vya anthropology n'umushakashatsi kuri ivyo nyene vyabaye mu 2022, ubu byaraye vyemejwe neza ko ryariho nyabwoko yakorewe abahutu. Naravunitse intege numvise umutama ka Simon KURURU mu isango twari tuzi kwanza ubwenge journalist
atubwoko ashaje mu guhakana ukuri kose mu gusevere watoye gusa yuko hakana ko ibyakozwe 22 ko ryoba ritariho nyabwoko ryakorerwa abahutu kandi byaremeje ko ryari ryo kandi ko ryakorwa n'intwaro ya Micombero yari yiganje mu abatutsi b'abahima neza na neza abahima kubera anthropologie ndavuga yuko yari leta yari yiganje mu abatutsi b'abahima ego cyane cyane abahima bo mu ntara za Bututsi na Mugamba shobora kubandanya gatoyi ku byavuzwe na Simon KURURU ko navyumvise. Uravuga yuko wacitse intege. Simon KURURU si umuntu asanzwe yabaye umumenyesha makuru ndetse araramutswa n'urwego CNC. Frederic Nzeyimana mwe mwibaza yuko ivyo yavuze nk'umumenyesha makuru mwibaza yuko vyo bifise ifatiro? Ivyo Simon KURURU yavuze nk'umumenyesha makuru ntibifise ifatiro na gatoya. Yavuze uwo musi gusa je narimaze no gusoma ivyo Simon KURURU yanditse mu kinyamakuru Iwacu. Na kabiri abahutu bari bapanze guhonya abatutsi. Abahutu ngo bari bifatanije n'abanyekongo ba Murere. Ampari nimwe ko ababikora bari babiteguye. Muga Micombero na leta yiwe basa n'abatewe batari biteguye. Kuri we nta kuntu nakumwe Micombero ari ngo gukorana ngo cyane gutuma ko ngo bamaye Murere. Kuri we ko yari umugenzi pape wa president Mobutu. Ibinyoma n'amaremendanya menshi ntoshobora gusubiramwo hano. Agashira n'agatuki mwizosi. Se yabitohoje yifashishije ubuhanga buhanitse. None avuga ko yaraciye ubwenge mu 22 ngo yarafise imyaka 21. Avuga ko yategera ivyari ko biraba. Ibitabo byinshi cyane ivyo mu Burundi n'ivyo hanze. Ngo arumviriza amaradiyo y'abayi Burundi yumviriza n'amaradiyo mvamahanga. Aho nyine aratanga karora akavuga yuko ngo umuhutu bita ntabwagara dativa ngo yuko ngo yahamagawe ngo kugira yica abatutsi ngo amaranka ngo yabibonye ngo mu kinyamakuru ngo c'ababirigi ngo citwa banga. Naravyumvise mu gifaransa ngo la vérité d'un homme c'est d'abord ce qu'il cache. Umugani mu kirori no vuga nti ngo kuri ko muntu haraho ahubwo gusanga mu vyo yashatse kuguhisha. Uwo mugani nasanze usigura neza inyifato za bamwe mu bahima nka Simon KURURU bari bagiranwa mu bamenyesha makuru bari impenda se ba university na bayimiri mworoha mu abigisha mu bya kaminuza kahise ukwirikiranye ibinyoma byabo n'ingene bahinyuza ibintu bigaragara n'umwana mutoyi mu bisanzwe ashobora gutegera. Aho nyene arabivuga uko nibaza yuko yabaye umumenyesha makuru ivyagiye biraba mu gihugu c'u Burundi yarabikurikiranye ndetse abafatwa n'inzego z'igihugu nibaza yuko yagenda kugira couverture médiatique agakurikirana neza aho bagiye guhamba abantu. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza nti est-ce que uwo Simon KURURU yoba yerekanye ibinogo bingahe muri CV mu binogo birenga 2500 bamaze gutora yoba yagize uruhara ruwe kugira ashoye kwerekana ibinogo vyaho bahamvye izo nzira karengane z'abahutu zishwe 1972. Uri kurasoma ivyo yanditse nta na hamwe avuga yuko baba hariho n'ikinogo rusangi na kimwe. Mu binogo ubu batoye bishika 5000 nta na kimwe aziko cabaye. Aravuga ko yabonye abahutu batera igikomando c'Igitega ngo bakicamwo abasoda babiri. Akavuga ngo bishwe ku itariki 29 ndamukiza 22 ngo abizi kubera yagiye bukeye aho babahamba ku Mushasha ngo yimva ngo yase wa Antoine Kaburahe. Urumva ikinogo yoba yarabonye ni kimwe gusa cy'abasoda babiri abantu nta namwe avuga yuko abandi ko yoba yarabonye iyo babasuka. Ngo na kimwe cyitwa igipfuriro fosse commune muri 5000 severe yatowe nta na kimwe KURURU avuga ko yoba yarabonye. Nta kimwe yigeze avuga yuko yoba yarabonye. Mbe hoho ko avuga yuko mu manuko bw'igihugu abo bita bamaye Murere bari bateye bakica abatutsi
baba barerekanye imva z'abo batutsi bari bishe. Kuko nko mu kiganiro duheruka gukora twakoranye n'uwahoze mu gisirikare cy'u Burundi azwi ku izina rya George Kantungeko Serge, aho twemwe tumubaza ku vy'inani n'umunani, twamubajije ikibazo tuti mbemwe igira kuya intervention mu ntara za Kirundo na Ngozi abatutsi bavugwa yuko bishwe n'abahutu mwoba mwarababonye. Yatwishuye mu majambo agira ati none aho nyene mwe mugiye muri intervention mwe mwarigeze mubona ivyo biziga vy'abatutsi vyavishwe n'abahutu? Oya, wewe warumva gusa bakubwira ngo naka bamwishe, muga kubera utabuba bazi urumva ntabo babuzi. Kubwira ngo naka ngo bamwishe, ngo naka bamwishe, bashaka twaramaze n'igihe tutonda bakaja mu misozi kurondera iyo abahutu bari kweri babica, ibyo nta numwe atabizi. No kuvuga yuko mu gihe cyose mwamazeyo gwari uruhigi wo kurondera icitwa umuhutu wari we wese. Iyo banyegeye mu mashamba mu mazu no gupiya amazu yabo bashaka ibintu bakabitwara. Frederic, mwe mushikiriza iki kubijanye no avuga yuko afise ivyo yabonye ariko atigeze avyerekana muri CVR kugira bashobe kubikorerako? Ntibishoboka ko avuga ivyo yabonye kuko turavise ivyemezo yuko ivyo avuga bitari byo. Ikibazo cy'abamayi murere, abamayi murere n'abanyekongo, iradiyo y'u Burundi ayumvise iwacu twari dufise imwe mu 12 abari bafise iradiyo barumvise iradiyo y'u Burundi yavuze. Burundi aremeje ko igihugu cyari cyatewe n'abamayi murere. Na iradiyo ivuga ko ari abahutu bateye. Oni KURURU yavuze ko yarakuze ategezwa kuvyo yaravyumvise. Abanyekongo, umva abanyekongo s'abahutu. Muga hano wenyine ari karandika muri journal wacu. Bikageza nubwo yumvise ko hateye abamayi murere, we avuga ko hateye abahutu. Bava abo nyene bateye nko nk'ikambi y'Igitega baje baturuka mu Ruyigi. Yadivuga ko ari abamayi murere. KURURU yarayumvise muga akavuga yuko byari byipanze. Kwesha cyane. Hanyuma dufasha abamayi murere nyene mu matohoza twagize. Ugiye gusoma neza ivyanditswe muri za manza zaciwe mu cishwe Conseil de guerre du 6 mai 1972. Abandi ivyo nyene sentare ntanyuza yaraye ifutse ikagwizwa n'ubusa. Mwikito gihinyuza izo nkuru z'aba Simon KURURU. Ariko nyene Frederic Nzeyimana we ntabwo ruwejo bundi twibaza yuko nkawe nk'umuntu usanzwe uri umuhinga mu vya anthropology urashaka kutubarira mu bice vy'imbo hoba haba abatutsi bangana iki mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972? Ivyo biri mu vyemezo dufise byo guhinyuza ibinyoma nk'ivyo by'aba Simon KURURU n'abandi bangaye impenda hinge ndabidugiye kugame naguma mvuge nti muri Conseil de guerre haranditswemwo isaha. Bateye mu 1972. Kihinyuza isaha yanditse muri Conseil de guerre abateye 1972 bagatera Burundi bwose. Isaha ya 2:30. Mwese murate neza ko 2:30 mu Burundi haba hirabura. 2:30 hatabona wenyine atabona haca, hanyuma akongera agatera abatutsi wakamenya hatabona gutandukanya umuhutu n'umututsi kandi ata muntu n'umwe abona. Mbere terekana yuko barabesha ibinyoma gusa. Hamu bwa kabiri kuri ico kibazo nyine umbajije kije ivyigwa bya anthropology. Burundi burafise ingene imiryango y'u Burundi yaba kuri territoire y'igihugu. Akarere kimbo na za Nyanzarake aho bita imbo hose kuva Nyanzarake ukadoga gushika mu Cibitoki. Nta mihana y'abatutsi yitwa ko yariyo muri ico gihe. Imbo haba babo nico n'ikintu ku bwa anthropology twatoye. KURURU nyene ravuga ngo nyabahutu bari bipanze kuza kumara abatutsi uko nyene. Ngombwa kongera akavuga yuko ntushobora gupanga kuza kumara abatutsi ukacuza kubahiga mu karere batari imbo nta batutsi babayo
abatutsi boba ingo z'abatutsi zoba zariyo ni cyane cyane abo babara ingo z'abaganwa bagiye kuhatwara. Ese ubundi nyene iyo relation betablisse hagati y'abantu z'abamayi murere n'abahutu iyo relation yo biva kuki? Kuko vyagaragaye yuko bavuga yuko abamayi murere ngo ari bo bari bateye, mu nyuma biza kugaragara neza yuko mu yindi mihingo igize Burundi, mu zindi ntara zigize Burundi abahutu barondewe hasi hejuru. Turagomba kumenya isano ryari riri hagati y'abo bamayi murere n'abahutu bo mu Burundi. Ikibazo kibajije gutyo nkwikije bya anthropology ku byabaye sinza kwishura kuvuga ngo hoba hariho isano canke ivyo bafashanya bamayi murere n'abandi. Urumva naho bica bitugarukana mu 22 hariko harabiki haraba upuga umutohoza ubu biza kubwira ryariho nyabwoko ryakogwa na leta ya Micombero yari yiganjemwe abatutsi b'abahima kumba gukura abaganwa ku butegetsi bakagomba kwarira no mu nda y'ingoma. Ibisigaye byose uri kurabaza uza gusanga kwari ingene bapanze gushobora gufata ubwo butegetsi ngo kuri gita abantu bo mu yindi miryango bahereye no kubaganwa nyene. Ingarukana ku jambo gitwa umumenja ba Simon KURURU ba Evariste Ngayimpenda ba Emile Mworoha bari karavuga bamenja ivyo vyitirirwa abahutu. Ise izi n'umumenja rivuga umuntu agambanira umwana. Uwo twari tuzi yavuzwe ni Maconjo. Wabaye umumenja agira kabiri, umumenja agira kabiri yitwa Micombero Michel. Wese kuvuga ngo yaragambariye gusa umwami ni wabakura ku butegetsi, niwe yirukana umwami Mwambutsa, we yirukana hari 5 hanyuma ni ku butegetsi bwiwe azokwica umwami Ntaryari. Ubwo bumenja bwa Micombero buhereye ko nibwo nca mpera ko intwaro za Micombero zihera ku bumenja. Ubwo bumenja rero nibwo nza gusiguramwo ivyo biza kuba mu 22. Bo bakururu ivyo nivyo batagomba kugarukako. Umwami watembagaje ubwami inshuro kangahe yonanirwa gute no kwica abantu? Niwe mumenja garaba ibyo abakora ibyo bitirira abantu. Kureje niko guma nishura neza nkuvuga ngo abahutu n'abaki bari bateranya hongeye mu vy'iwabo ndakwereka gusa ibyari ko biraba byariho nyabwoko bikorwa n'intwaro ya Micombero yari yiganje abatutsi b'abahima ishaka gusasira indavu kwikuburira ikibanza cyo kugira ngo mu Burundi hazotware gusa uvuka mu nda y'abahima. Frederic Nzeyimana twakeneye utugire analize ntoya kuko abirirwa bari yerekana bavuga bati ibimwe birakorwa n'umugwi w'igihugu jejwe kuri no kunywanisha abarundi severe yuko ngo bifisa gasembwa, bakavuga yuko hari ibitabo bagiye barungikira umugwi severe ngo kugira ubikorereko, ndetse bakavugamwo n'ama memoire y'intuzenya y'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ngo bakoreyeko. Ubiha insiguri yihe kuko ibipfuza yuko umugwi severe ukorera kuri ayo ma memoire y'abantu z'abanyeshure bo muri kaminuza ubanje kwirengagiza témoignage canke ibishinga ntahe bitangwa n'ababaye mu ihonya bwoko batwaye abiwabo batwara abavyeyi babo? We wibaza yuko biva kuki? Nyinshi notanga ubwa mbere urakoze kumbaza kuri ayo ma memoire yanditswe muri université ukwarindwe. Arayasomye yose nk'umutohozi muri ibi nyene ko bitwa ko bagize amatohoza ahagarikiwe na Ngayimpenda Evariste ku byabaye mu 22. Umwe bakamuha abahutu batatu, batatu umwe mugaba bakamuha intara yitwa ko avuga ibyabaye. Ayo memoire uko arindwi ndayasomye yose arasa, yose atangura cyo kimwe ku kintu atana hamwe batwereka iyo bagikuye. Atangura kuvuga yuko ukunyene ngo mu bintu mu byo tuzi bidaharirizwa mu gifaransa ngo ce qui est sûr c'est que au 29 avril, au soir du 29 avril, des rebelles bahutu attaquent l'entièreté du Burundi. Kizwi neza tudashobora guharizwa ko nuko ku munsi w'itariki ya 29 ndamukiza
abahutu bateye igihugu mu ntara zose z'igihugu cyo bahera ko atana hamwe bakweretse iyo nyabahutu bavuye ibyo bya sokiyesitiri bari he nimwe nakubwira nyabantu batera no mwijoro uwo muntu yababonye ari hehe aza batera mwijoro hatabona hanyuma bagatera ari ibihumbi 25 kwibaza ibihumbi 25 aho baciye ntihagire n'igitoki na kimwe basenyura ma bosi ari bitabitugora kona kwa bya bindi bari kurabaza nta ibintu bidafadika gatoya 25 batereye hamwe ntibishoboka ko atobora ibintu basenyura ntihagire n'umwe babona mugore ashobora kuvuga kubera hari mwijoro nta n'umwe yababonye n'igisirikare n'icigeze centovena ngo gishoye kuja gutabara yego muga hatabona ntihabona no kuri Simon KURURU ntihabona no kuri Gayimpenda bikabona no kuri abo banditse amamemwa biranavugwa yuko ngo igisirikare cy'u Burundi kugira kije ngo habanje guca ngo hafi ngo imisi ingishika 3 byo byose uri kurabyiga mu bwa anthropology ni kibazo jewe bintuma ngaruka kuvuga ibintu byabo ntivyumvikana na gatoye ntibifise umutwe n'amaguru igihugu catewe bamenye n'abateye bararindiriye umunsi wa mbere uraheze uwa kabiri uraheze bagiye kwentovena ku munsi ugira 3 nibyo bibazo twebwe yarika kurura karavuga yaravuze ko akoresha ama methodology badashobora kuyihenda yize muri journalism naje ndiko muri anthropology turiko turakora turafise ama methodology dukoresha abantu barayizi nico bita la déduction par l'absurde ariko kandi uwo kururu nyene nubwo avuga yuko bafise methodology bakoresha muri ntuzenya muri métier ya journalism turashobora kwibaza ibibazo bitandukanye kuko umumenyesha makuru yarashikira ahari inkuru hariho hose tubaza yuko ivyabaye 1972 imbere n'inyuma yaho yategezwa kuba yarabibonye kuko igihe bahora baje gufata abahutu bakabafata mu mazu bagakurayo abapapa abo bakeneye bose yuko baje kugandagura twibaza yuko yaba yaherekeje inzego z'igihugu mwico gihe nta mpari zategezwa kuhaba nta n'impamvu bategezwa guhakaza severe kugira gwibandanye irondeza hirya no hino itabagura imirima y'abantu irondeza ahitahamvye abantu nk'uwatohoje twibaza yuko yategezwa kubazi neza na neza aho bahamvye abantu uko nubwo abandanya yemeza yuko 1972 hishwa abahutu n'abatutsi yategezwa kugenda akatubwira ati severe ngaha twahamvye abahutu aha twahamvye abatutsi kubw'ivyo rero ntimwitiranye umave muvuga yuko hishwa abahutu gusa ariko rero ivyo ntavyo arakora kandi twibaza yuko atanivyo yimirije gukora kuko twibaza yuko uwogenda neza na neza no mu archive yabo kugira ashoye kwerekana amakuru yoba yarakoreye kuri iyo myaka twibaza yuko atayafise makuru usomye ibyo yanditse byose aricyo kimwe n'ivyo yavuze muri conférence ya CVR kimwe mu byo KURURU yanditse gifadika aravuga ibi mu nyuma akavuga igihushane cyabo ariko byerekana cyane yuko ntibishoka ko ari umuntu agira amatohoza kuko batwigisha nyiri izo methodology ziwe avuga kugira utori biribyo ubonye atoye uca usanga jewe nuvuga nti ahubwo nta methodology afise sakubeshari abantu bavuga ibintu byo kubesha kugira bahishe ukuri ariko nyene twe turibaza ikibazo tuti Simon KURURU aravuga yuko ivyo CVR ikora binyuranye n'ivyo bo bakoze CVR ija ku rubuga ikabaza abo vyabaye ko Frederic Nzeyimana urashobora kuvuga tuti data ndimbane yagiye atogwa ku ishure aragenda aragandagurwa bamubwiye yuko agiye mu nama na none umunsi turacarindeye yuko inama izohera Simon KURURU we ni nkuko agomba kuvuga yuko Frederic Nzeyimana uri mu avuga yuko so wawe ndimbane yuko yishwe bishobora kuba vyarahindutse akaba yishwa ari umututsi atishwa ari umuhutu uko nibwo avuga yuko ari abatutsi bishwe mu bisanzwe yategezwa kutubwira amazina ati naka na naka wo kwa naka na naka yarishwe yishwa ari umututsi bakabivuga ivyo ariko no munsi avugira muri rusange bakavuga bati n'abatutsi barishwe afise ivyemeze bihe
vyuko abatutsi bishwe. Arafise imiryango yoba yaragiye muri severe nayo ikideclare ikavuga iti natwe nubwo mwe muravuga yuko abahutu bonye nari bo bishwe natwebwe twafise abishwe naka barabi wacu barishwe. Usivye ibi bigenda birapfundikanywa n'aba biyita aba expert muri ibi nabiriya bakavuga yuko batohoza kuri kahise, ariko bibagira yuko 1972 atari kure cyane ababibonye n'amaso babandanye batanga ubuhamya. Nibyo bitangaza ku byabaye mu Burundi ukurikije kandi mu buhinga bwa anthropology naho byabaye byose inkuru ugomba uzoze kubaza araba Yahudi araba Armenia uzobaze hose je nibi byabaye mu Burundi ababizi ubwa mbere nabo byakozeko kunyene babivuze umwe wese arazi byakubise ku mashiga papa ni jemba ndamuzi ni jenzi kuwo munsi imusongati nta nduru nimwe yari ahari nico gutuma yari yatonze ku kazi. Iyo umuntu yatonze ku kazi amashuri akaba yuguruye byerekana ko atangwano nimwe yari mu Burundi kuko ntibigize bahagarika abaja gukora ivyo bakora canke abaja ku ishuri canke abaja mu niko ingwano ahandi uyibwirwa nuko leta ikifata ingingo z'uko abantu boguma muhira bakaguma mu mazu yabo abatora ku ishuri cyambere ihiyoza abo bakuru. Rero ninde yaje gutora papa waje gutora papa ni komiseri wo mu Rutana Sumumayi Murere bitwa Musenge Umuhima. Ivyo byose ubu birazwe. Yatwaye bangahe? Yatwaye abarimu 6 bose icyarimwe nkuko bagiye mu nama, abahutu 4 ashobora kubavuga n'amazina, abo batutsi 2 bazogaruka kuri binamira za guhera abo bahutu 2 ntibazohera. Simon KURURU ntashobora kuzihaririza na gatoyi mu rugi wacu bikubita ku mashigi wacu. Izo nkuru ugiye urabaza umuntu wese yabaza umuntu akakubwira ibyabaye iwabo urashobora gukwiza ukamenya ivy'Ingozi ukamenya ivy'Imuyinga ukamenya ivy'Bururi ukamenya ivy'Igitego ukamenya ibyo mu Cibitoke ukamenya kuko abantu ubabajije gusa ikibazo kimwe waba warabuze umuntu 72 agaca akubwira ego ninde data gutya byagenze gute. Twasanze inkuru abo mu Cibitoke batwawe cyo kimwe nabo mu Kumoso mashuru abandi bagakugwa kubuzi z'inkuru zidaharirizwa. Tibishoboka ko umuntu yitwa ko yiza amashuri ahanitse akaba yaragize n'ubushakashatsi akoresha ama methodology ya none adatora ivyo n'umwana mutoyi yoshobora gusigura. Simon KURURU umwana mutoyi yoshobora kumutsinda kubijya ari karavu. Simon KURURU nyene ahabandanya avuga yuko n'amakuru yagiye kuronka kukaruru kamwe Rudende yatanze kuwitwa ntabwagara dative ngo yahamagawe kugira yica abatutsi ngo aranka. Ico gihe yahamagagwa niho yarari ninde yabibonye? Umwe byose ushobora kubimenya muganda afise igisa nico cerekana yuko navyo abesha. Nuwo imugongomanga. Ngomanga iwabo basanze igipfuriro severe yahimbye igipfuriro cy'imetero 150 cahambwemwo abahutu b'ababanyi hafi yo kwa Simon KURURU. Ivyo ntavyo yigeze abona. KURURU yoba atazi ko hari abantu banyitse mu karere k'iwabo kandi abantu yarazi. Nyuma yategeza guhera kuri abo bahambye iwabo akongera agaca tubwira kuko aho harahegereye akatubwira nabo babahamba hariya kuko ntaba mayi murere bavuze ko baduze mugongomanga. Ivyo byose n'ibintu byerekana yuko yagomba nyene guhisha ivyo byabo bantu bapfuye nk'abahisha mugabahisha niwe nakubwiye ntuzeye la vérité d'un homme c'est d'abord ce qu'il cache. Iyo bigenze gutyo mwico gihe ico ni kibi. Connaître la vérité et la cacher c'est le pire des crimes niko babivuga. Mu bisanzwe twibaza yuko nuko nyene atayimwe arabazwa imbere y'ubutungane nibaza yuko yategerezwa kucarengutswa mu maguru masha akagenda akabazwa ivyazi kuko afise des archives yakoreye leta yakoze mu nzego za leta mwico gihe nkuko nyene avuga yuko severe imwe iravuga ivyitazi yuko bo ari bo bafise ukuri. Twibaza yuko ariho n'igihe à un certain degré arashobora kuba avuga yuko afise ukuri nyene akaba gufise
kuko nimba yari mu baja gutora abantu mu mihani wabo twizera yuko yanabaherekeza naho baja kubahamba mu gihe bene gufatirwa abantu bo baba binyegeje munsi y'ibitanda bakarindira yuko wabagaruka bakabura. Simon KURURU twizera yuko wewe yagenda agashika haho barimo ko werumva yarafise ntuzenyagise yo gushikira makuru yari yo yose yafise n'uburenganzira bwo kuja kwasita ahantu barimo barazika abantu bisigura yuko peut-être nimba agomba kuvuga ati ikinogo c'imashitsi ntabwo cahambwemwe abahutu arashobora tubwira imiryango canka kazana bene abantu bafashwe bakaza bagatemonya bakavuga bati ngaha hambwa abantu biwacu. Bitari ivyo twibaza yuko mu bisanzwe arimo ashataco yokora, twibaza yuko leta mu bisanzwe yonyarutsa igashiraho itegeko kugira abafovya canke renegationiste bihonya bwoko ryakorewe abahutu bagatangura kurengutswa, kuko mu bisanzwe ihonya bwoko ryamaze kwemezwa imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka. Nitwe twiteze yuko hashobora kuboneka umuntu nka KURURU ashobora kuza imbere y'abantu bakoranye mu Kigobe akemeza neza yuko 1972 hatishwa mu bwoko bw'abahutu, kandi ivyemezo vyose vyamaze gutangwa n'umugwi ubifitiye uburenganzira wagiye ukabitohoza neza ukavugisha babuza babo mugana nawe akaza nta muntu numwe yigeze abura akaza gutemonya gusa avuga ngo naka ngo baramubwiye ngo agire ibi ngo aravyanka. Ivyo bica binzana kuri kuvuga bahima mbwa atari kuvuga ngo nuko nashaka kubavuga. Hari ikintu igitabo canditswe n'umuganwa Charles Baranyanka gihambaye cyane mu mateka y'u Burundi, le Burundi face à la croix et à la bannière. Muri nyagitabo umuganwa Karori aradoma ko neza ubwoko bw'abarundi batikije abaganwa n'abahutu, kaburira abarundi avuga ati nimba hari ikintu cyo gutinya uratinya ikintu citwa umuhima canka abo kwa Ruhinda. Badusigurira neza atwumvisha ikibi cy'abavuga ati mu Gifaransa ati chez Barundi les hima sont des communautés du désordre. Kirundi ati abahima ni imiryango y'akajagari. Ati les hima sont des descendants de la sœur d'Imana. Désordre, l'injustice, le chaos. Les hima sont anti-mwami par essence. Nkuko nobati abahima bavuka kuri mushiki w'Imana. Kirundi akaba ari we soko ry'akajagari, isoko ry'akarenganyo. Akabananya ati chez Barundi les hima ne peuvent pas être tutsi. Tutsi agacashira mu tuzitiza ati gestionnaire juste d'une politique Barundi. Mu Burundi cyarazira kikazirizwa ko muhima ahabwa iteka ryo kwitwa umututsi, nukuvuga umushinga ntahe atunganiza bose atarenganye. Kongera kati outrepasser cet interdit rend l'harmonie des communautés Barundi ou l'équilibre social des Barundi, conduisant à un grand malheur incluant génocide, massacre à grande échelle, injuste, état chaotique, etc. Uwo ni umuganwa Karori yandika ibyo sije ndabivuga. Ati bishitse hakagira uwuca kuri uwo muziro ngo umuhima gacika umututsi ngo vyose byaca biyangara, imiryango yahora ihana abageni igatangura kwinubana, induru zitahahora zikaduka, hakazovundurukamwo amabatagira izina nk'amahunya bwoko, gutikiza imiryango, kurengera karimba abandi, igihugu c'akabi na kabibi bitigeze biha. Wumvirije uko umuganwa Charles avuga abahima, arico gituma bitwa ko bari barabujijwe kushika ku kirimba c'ibwami. Ugaca tugaruka yuko mu 1966 umumenja wa kabiri Micombero ariwe yafashe ubutegetsi. Amaze umuhima afashe ubutegetsi, ni kuvuga abaye umututsi. Ucuraba neza ibyaciye biba kuva mu 1966 gushika 1982 1989 bisa n'ivyo igitabo ca Karori kivuga ati muzorabe neza umuhima igihe yacitse umututsi ibizoca bikurikira: ihonyabwoko, indyane, gutikiza abantu,
ivyo nivyo vyabaye mu Burundi. Nibaza yuko arivyo turiko turabona kuva intwaro y'abahima ariyo nita dynastie de Bahima bashatse gutwara Burundi. Abantu baratikiye ifuriro 5,000 nta gihugu na kimwe kw'isi bo kubwira ko ku birometero 5 byose harimo igipfuriro fosse commune. Igipfuriro n'abantu badahambye mu buburi. Mu busanzwe mu Burundi hariho nta gihugu na kimwe kitari aho bahamba ahantu, kandi guhamba abantu ni isi yose irashobora kwimenya, urashobora gutwara na televiziyo, bose umuntu yapfuye barakeneye ko bimenyekana. Anthropologue akwira ati urinze uhamba umuntu muri fosse commune ntumuhambe aho abandi bamuhamba, canke ngo uvuge ku maradiyo yuko nakayapfuye, uba uriko uranyegeza, ni uba wamwishe kandi uba uriko uranyegeza ko ari we wamwishe. Frederic Nzeyimana, twerekeza ku musozo w'iki kiganiro. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 harakozwe amahonyabwoko imbere n'inyuma yaho kuri Bagaza, haba no kuri Micombero, haba no kuri Pierre Buyoya. We wibaza yuko kubona uko kuri Kururu avuga yuko azi no munsi mu mwaka wa 2023 atavuze kuri izo ntwaro zitatu uko zageze zirikurikiranya, wibaza yuko uwo mweta uvana he? Nukuvuga uwo mweta ufise, nukuvuga hari ico apfana n'umumenja Michel Micombero, ko jenja ndabibona tuze Simon KURURU arinza haririza umugwi CVR we canke abari bo bose numvise bavuye kuri radio BBC mu kiganiro Mvona Imvano, Kabaristo Ngayimpenda canke Cypriane Mbonimpa canke Graciano Rukundikiza kuvyerekeye abamayi murere bahaririza CVR, bakavuga bagasa n'abavuga ko kuri Micombero uwo mengo karakana Yezu akamarayika. Micombero ariwe twokwita umumenje wa kabiri inyuma ya Maconjo. Nukumenja mu Kirundi ndabisubiramo sukugambanira umwami. Yoza sumba Micombero yatembagaje intwaro y'abami, akomora umwami Mwambutsa, bakazokwicisha ntare senke kuri iyo tariki nyene bitwa ko batewe ko n'abahutu. Abantu baza kuvuga yuko uko kuri severi kiravuga atariko nta kundi ntushobora kuvuga atari abantu bitwa yuko ari renda bitaba disciple de la dynastie Hima. Tumwa iyo ntwaro nyene bahawe kuja kwiga amashure yuko binyegeza, kuko bose nico bagerageza kunyegeza cyane cyane iyo hagize ubifukurura. Bakubwira yuko uvuga ibitari byo canke ugomba kujyanisha abarundi. Ivyo byose ni inyifato ikunda kuboneka ahantu hose habaye amahonyabwoko. Bene kuyakora ntibashobora kuvyemera, bagerageza kubihakana. Ariko kandi nyene nubwo bavuga ngo baranditse ibitabo, nibaza yuko bategeza kuba baranditse aho bahamvye umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu. Nguwize umuhinga mu bigo vya anthropologie ndazi ko barondeye umwami Ntare wa gatanu aho yo bahambye. Je mu bushakashatsi bwanje ngiye mu mutwe ko ryariho nyabwoko rihiga abantu bishwe abahutu, yo ndangaza hamwe bosanga umwami Ntare Seng ahambye mu ruhafu rwiwe. Jewe matoza yanje mfata yuko umwami Ntare Seng ategezwa kuba ajyamye muri burya buhanga uri mu yandi mafosse commune y'Igitega. Ari kunyambeho ari ku Ruvubu, ajyamye hamwe naho bataye abo bandi naho nyine bamusendagije isirigita. Uti kubera iki? Kubera ico bamwicira. Ntushobora kuba ugomba gukura umuntu kugira ufate ubutegetsi bwiwe, bagomba ubutegetsi bw'abaganwa, bagomba abanyiki bose mu gihugu, wongere utuza kumutera iteka mu kumuhamba wewe nyene. Ivyo ntibishoboka, kuko guhamba umuntu hari mu iteka. Bashobora guha umwami ntuze Ntare Seng ndafise iki cemezo kuko atateka ashobora guhambanwa. Byanditse muri ijya jugement ya Conseil de guerre du 6 mai 1972 bivugwa na Yohani Baptiste Bagaza. C'est neza iki genda soma twose handitse Ntare Seng ntibamwita Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye, muri ijya Conseil de guerre bamwita Ntare Seng le dernier. Agisubiramo Ntare Seng le dernier. Turabihejeje ivy'abami turabifuse, ntavyo muzosubira kumva ubuhimye ingoma
y'abahima nico bivuga. Frederic Nzeyimana, sinzi yuko Radio Réveil arico yoba yibagiye kukubaza. Ntacyo mwibagiye kumbaza, ni kubera gusa hariho byinshi umuntu yashobora kuvuga ko, ariko cyane cyane abantu bose bagomba kumenya ibyabaye mu 2022. Cyane ubu tubiraba haheze imyaka 50, no kubihera kuri ico kibazo citwa ubwo nyene ntiryariho nyabwoko ibyo 2022. Uhereye ko ryariho nyabwoko niho byoroha kuja kubona ryakorwa gute, ryakorwa nabande, yabikora gute, bari babipanze. Uhereye ngaho uza gusanga inyinshi ari ego byabinderega ryariho nyabwoko. Naho uvuye rero muri ibyo bindi byose by'impari cari kiza byari biki barabamaye murere. Ubwa mbere ryariho nyabwoko, iryo nyabwoko ryakorwa na leta ya Minisiteri Micombero yari yiganjemwe abatutsi b'abahima mu nzira yo gushaka kwifukurira inzira yaho bazotwara kugira ngo ntuze bazotware nk'abo mu nda y'ingoma kujya nyine ku butegetsi bw'ingoma y'abaganwa. Nta bundi butegetsi mu Burundi bari bazi, ndetse ubwo bwonyene kugira ngo bishoboke abahima batware nk'abo mu nda y'abahima kurigita abandi bantu bose bashobora kubabera mu nzira. Nuko ku byigwa bya anthropology niho mbona havuyemo uko kwiyumvira gutikiza abantu bagomba kwikubonera. Muri audio y'iminota 24 n'amasegonda 49 uwitwa Yohani Bweje yumvikanye yifatira mu gahanga Commissaire Aloyize Batungwa nayo avuga yuko ari umwana w'umumenja. Iryo jambo we bihinsiguriye muri uno mwaka wa 2023. Iyo wise umuntu atari umumenja, kuko Aloyize umumenja n'umuntu yagambaniye umwami, yagize revolte ku mwami. Aloyize nta na hamwe yagambaniye umwami, nta na hamwe yagombye gukora intwari ku mwami kugira ngo Yohani Bwejeri yite Aloyize atana kimwe yakoze ku mwami amwita umumenja. Urumva neza yuko ico kintu ariko aravuga sico. Nuko nyene niko 2022 barafata abantu atana kimwe babagize, atana kimwe bakoranye n'umwami, akaza kubita abamenja kugira ngo abice gusa bitwa ko bakoze ikintu. Ivyo byishugwa na ijya jujema sentare ndahinyuza yaraye ifuse. Nivyo nyene nivyo bagwije mu busaro byo kwa Bwejeri, nukuvuga Bwejeri nawe nyene n'umudisciple wa dynastie de Bahima, arimwo mu babikoze. Sikuvuga gusa ngo arabihakana, arimwo mu babikoze. Abantu bose atagomba kuvyikura kakagomba kubibandanya, no kuvuga hayica abayiyagiriza. Bwejeri afite ibyo yiyagiriza nyene mu bintu byo kumara abahutu. Urakoze cyane Frederic Nzeyimana, turagukengurukiye ku kiganiro duhaye. Tubutsa abadukurikiranye yuko hari ibindi biganiro bishika 4 bisigaye abipfuza kuzogico bashikirije kubijanye n'ivy'umwungere wa diocese ya Bururi nicitegetse Salvatore yashikirije igenekerezo rya 30 kwezi kwa 4 mwaka wa 2023. Evariste Ngayimpenda ivyo yashikirije kuri BBC igenekerezo rya 6 kwezi kwa 5 mwaka wa 2023. Ivyo Gracien Rukindikiza yashikirije kuri BBC nyene kuri iryo genekerezo rya 6 kwezi kwa 5 mwaka wa 2023. Ivyo Zeno nimubona wo muri Parena yashikirije kubijanye no gusaba yuko ngo Jean Baptiste Bagaza yokubakirwa monument ngo kugira ngo bakeze ngo ivyo baba yarakoze nk'iterambere n'ibindi. Murahawe ikaze, tuzohure mu kiganiro nk'iki. Umutumire azoba ari Frederic Nzeyimana nyene niwazoza kuduteramisha, azogira icavuze kuri ayo majambo yashikirijwe nabo duheje kubadondagurira. Mukamwifuza kuzobana nawe muri ico kiganiro, turabaha ikaze kuri Radio Réveil. Kuri micro mwe muteramanye na Prophet Deo Munezero. Frederic Nzeyimana, twizeye yuko mu biganiro bikurikira nitwa kwikorako yuko uzokwitaba kamu kacu. Zokwitaba kamu cyane kuri musenyeri w'Ibururi, kuko hari ibyo twari twaravuganye kuri ivyo nyene hama numva arabisubiyemo. Urakoze cyane, ugira umuhinga mu mwiza. Bye.